Mwaramutse canke mwiriwe bivanye na muherereye ni Ange Michel Muhayimana ko maravugana nongeye kubaha akaze mwese mu biganiro kuri kubohora gazo nshaka kwafasha gukora mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubaha akaze ndabaye kaze kandi mu kino cigwa cacu kigira gatatu mu kwikana rw'ivyigwa twise ukuri kuvyerekeye abavyeyi bo mu mpwemu canke abavyeyi b'imwemu abo bita daddy canke Mammy. Ni cigwa nibaza ko kirabafasha ko ndamaze kubona ama reaction y'abantu mutandukanye benshi mushima ko biko murafashwa abandi mugira ibibazo byose ni vyiza yuko icigwa yo kihabaye nabantu bateza kuvyemeranya kujana kwijana ariko kandi iyo gihagaze kwijambo ry'Imana ni vyiza ko gisuzumisha Bibiliya nabivuze mu nyigisho muri introduction ya mbere no mu ya kabiri utarabiza inyigisho ugenda uzirabe kuri YouTube ukuri kubohora wansakemwo ukuri kubohora ucubona ko irogo hako n'ifoto yanje hejuru gatonya kuri mur ya page ya YouTube na logo iriko umuntu afise amaboko ariko minote ikiracika ukuri kubohora Yesu ni ukuri ni watubohora rero nagira tubandanye n'icigwa cacu no munsi ukaburuka kurikira live Imana igufasha utahure utumire n'abandi ugashe kuyumviriza mbonye no kubasaba inyigisho muzi abantu benshi hari abantu benshi bakeneye kumenya kuno kuri bakeneye kwakira ino jambo bakeneye kwakira ubutumwa bwiza rero mutumira abantu benshi muyipartage abandi mugeshe canke partage kugira ngo abandi bashobore gufasha bayumvirize ndazi ko hari abantu benshi bakeneye kuvyumva ejo wanditse message commentaire aravuga ati ni vyiza ati nipfuza nindize ko ibintu iyi message ikashikira abantu benshi twifuza ko ubutumwa bushikira abantu benshi rero dusina page kuri kubohora kuri Facebook warandikemo ukuri kubohora urabona page urabona na groupe tutanga mu inyigisho kumbura ntobura ibigufasha rero kaze muri inyigisho y'ino munsi gira gatatu sishaka kurandira mu nyigisho ya kabiri mu nyigisho gira kabiri narigishije ndavuga kuvyerekeye uko intumwa zita abantu zavyaje ubutumwa bwiza abantu umuntu kundi turabona Paulo ba Timoteyo bavyaje ubutumwa bwiza twaramuvuze ko Timoteyo ba Onezime turabona ko Paulo yabise abana banje twarabonye Petero ngana yise Mariko umwana wiwe ariko tubona ijambo bakoresha ijambo ngo umwana wanje mu kwizera mon fils dans la foi umwana wanje mu butumwa bwiza dans l'évangile in the gospel urumva ntibigeze bavuga ngo dans l'esprit ngo umwana wanje mu mpwemu rero hari kibazo gikomeye cyane tubona cukudevia cyane ku bintu by'ijambo ry'Imana bihari umunsi kandi bikaba ari ibintu biri simple byamaze guhinduka ibintu bisanzwe cyane gituma bihinduka ibintu bisanzwe abantu turemera abantu baturongoye umuntu yakurongoye uramwubaha ukamwemera kandi ibyo avuze ukabona ngo ijambo ry'Imana hari igihe avuga n'ibintu byiwe ukamengo ni ukuri ariko wasuzuma Bibiri ukabona nta jambo ry'Imana ririmo rero nashaka dusuzuma muno munsi turabe kuvyerekeye amashengero kuko urabona nivyo ndamaze kuvyumva hari igihe abantu bavuga bati nije muvyeyi wanyu w'imwemu aho na verse mwe yanyandikiye umupastori wanashaka yandikiye muga mu inbox tumenyeranye tuzinanya abi no muri Amerika yanyandikiye ati none verse ivuga kwiki ngize gutya musanga n'undi muntu yanyandikiye iyo verse yayanditse nambwe niyo verse nzoyikorako ejo rero no munsi neganda yivuge ko muri video ya gatatu ndaza kwivuga ko uwo murongo ariko nagira turaba amashengero ntuma zayita gute tugende muri Yohani wa mbere gica kabiri umurongo wa mbere Jean chapitre 2 verset premier verset havuga ngo bana banje bato mbandiki ivyo kugira ngo ntimukore icaha urabona Yohani akoranikira ishengero abita ngo bana banje kwera yandikiye ishengero yari nk'umuvyeyi wabo yabavyaje ubutumwa bwiza iyo umuntu yakuvyaje ubutumwa bwiza aba ari umuvyeyi nabonye ejo umuntu yagize ama commentaire amera nk'ushavuye ariko aravuga ati nga kuri Facebook ariko aravuga ati wotemera ivy'abavyeyi ndemera abavyeyi narababwiye yuko jewe nakije umishingiro rya Minevam yo muri ville none nakiraga kiza ariko siho bari bambwiye ubutumwa bwa mbere oya nemaze kumva ubutumwa kenshi bice mu bantu twabana n'abandi twiganye narize kuri Cedric Tanganyika hari umuhungu tuganye twa Hawuru n'umugabo arakuze sinzi ni yari maze imyaka myinshi ntamubona ari mu bantu bambwiye ubutumwa bwiza harabo twiganye kuri Cedric mu Kinindo bagistave bari mu bantu bambwiye ubutumwa bwiza harabo twahura gutyo bakambwira ibyo ubutumwa bwiza tubana muri quartier ugasanga bamwe n'abantu bakomeye n'abantu bato mugabo bakubwira ibya Yesu
ariko maze kwakira agakiza nakakire mu ishengero rya Minevamu umupastori yaraturongoye yari pastori Mutokambari muga Mutokambari siwe yaratanguje Minevamu hari waye yatanguje umuhisi Gahomera niwe yatanguje ishengero rya Minevamu aho riri hose niwe yaritanguje niwe visionnaire niwe Imana yahamagaye kuri tangura rero nk'uyo dufata yuko turi abana biwe mu kwizera turi icamwa cyo kwemera umuhamagaro wa sinzi ko ari apotre canke pasteur Gahomera ko yatanguje amashengero menshi ko sinzi namubona jewe namonye kera ntarakizwa ko yaba hafi yaho naba ariko sinzi ndamubona sinzi amubonesha amaso yanje ariko uravye ibikorwa yakoze abantu basohotse baba muri Minevamu ariko bakorera igikorwa c'Imana kwisi yose no munsi dufata ko turi abana biwe sindamuzi fizikuma ngo ntigeza ndongora ko nagiye kwakira gakiza amaze imyaka itavye Imana ariko naragendeye mu nziwe nakuriye mu gakiza muhiriwe abana biwe bari mu bafashije Pastor Bonvary mu bantu bafashije gukora mu gakiza muhiriwe niwe nagenda n'abana biwe ntarakira gakiza so urumva mfata ko ndi icamwa ca cumuhisi Gahomera kuko yitavye umuhamagaro igikorwa yatanguje kirandera kirankuza abangiye imbere ba Mutokambari Pastor Mutokambari n'abandi bakorana ba Emene Inganza bandongoye ndabubaha nk'abantu bandeze mu gikorwa ariko cyane ndubaha Pastor Mutokambari kuko ari we nashike mu biganza vyiwe arandera ashira mu bikorwa arampanura yaransengera yarampamagara akanyumviriza tukaja gusangira akambwira ati mwana wanje ingo ngaha dusangire tukagenda muri restaurant muri za Rokayoro sinzi ko iki hari ubu tugicara tugasangira za Tropicana akamfata neza akampamagara urihe umeze gute uraza tuganire ivyo nibikorwa vy'umuvyeyi no hakana gute igwa c'umuvyeyi kananje nararonse umuvyeyi andera sinshaka kubihakana ariko ntihigeze ambwira ngo nyita daddy ntavyigeze anyita namwita pastor mucungaji niko namwita ntigeze ntegeka ngo nyita daddy ntavyigeze numva kuko ntiwari uwo mutima wiwe ubunye byarimwe ntavyo nzi sinzi ko abikora mugabo sinyaza ko yarahindutse kurya abwira abantu ngo mumwite daddy rero ntihagira umuntu yumva umengo ndanka iby'abavyeyi baturira mu gakiza ekanamba amashengero turimwo iyo turi mu ishengero ry'ukuri rivuga ubutumwa bwiza abaturongoye baho nivyo baratubwiye ubutumwa bwiza aribo batubwiye ubutumwa bwiza tugakizwa n'abavyeyi bacu ariko na munsi tugeze ahantu abantu bazona bagiye muri Zimbabwe agiye muri Zambia agiye muri South Africa agiye Nigeria Ghana nibihugu bimwe za Zimbabwe bihugu bimwe cyane ko naho bitwana abaprofete ngo agiye kurondera ngo amavuta ngo agiye kurondera ngo portion ngo yo mukozi w'Imana ibintu by'ukuraguza akagenda ngo ashaka ngo mbere daddy umviriza ukiyumva ese uwo muntu yakuvyaje ubutumwa bwiza kuko muri Bibiliya tora umuntu yakorera umuvyeyi mu kwizesha mwa kita ari umuntu yakubwiye ubutumwa bwiza nta hantu namwe tubona hari abantu Paulo yiteho n'abana banje atarabo yabwiye ubutumwa bwiza atarabo yareze oya gender fise abantu bandeze bamfashije mu gikorwa benshi hari uwitwa Rene Brown abangame Texas niwe ntahuje Imana yakoresheje mwaka w'2008 turahura afasha gutaruka Yesu yakoze c'ubuntu bw'Imana c'urukundo rw'Imana kwa c'umusaraba igwa carangiye the finished work of Christ aramfasha gutahura aranye kiparanja na maseminere gushika n'ubu simba kure y'ubu mba muri Texas nawe ni haba mba kumasangira nk'atanu yahaba turavugana kenshi ku telefone ari mu bantu bandeze mbega ndamufata nk'uko ari we muvyeyi vy'ukuri ijana kwijana mfata ko Pastor Mutokambari ari we muvyeyi ko niwe yandeze nkivuka mu gakiza arandera arashaka mu bikorwa arampezagira yarampanuye n'ubudefu aranyandikira Rene Brown ndamukunda arafite icyo yakoze fata yuko ari Mutokambari na Rene Brown n'abo bantu babiri bandeze abandi bose bafashe ba Andrew Farley ba Steve McVie abona agenda kurikira batandukanye aba pastori bandongoye ngaha muri Amerika barahari twakoranye abo bose ndabakunda ndabubaha mugabo sindabita abavyeyi banje rero ndemera ko umupastori umwongere akubera umuvyeyi uvyumva mu mutima ko ari umuvyeyi wawe mu kwizera okay muga kumita ngo mu père spirituel iyo ni izina rireserve ku Mana gusa Bibiliya irabitwereka tuzoraba imirongo mu nyigisho ya kane ari nayo ya nyuma
tuzoraba imirongo ibisigura. Rero ntihagire umuntu numwe akubohesha amajambo yiwe canke inyigisho ziwe kubera la manipulation ya religion y'idini kugira ngo umwubahe agutera ubwoba kumanipire ntumukweshoninge ntunamubaze n'ibibazo ugaca umutinya kumva ko ibyavuze byose n'ivyavuze bitari muri Bibiliya ugaca uvyemera. No bene data dufise ikibazo yuko idini riraboha abantu. Idini mvuze ko navuga ni systeme religieux iboha abantu, ibuza abantu kwiyumvira kurefreshisa. Kujya muri katolika baba yigisha yuko padiri ari wasoma Bibiliya wenyene agasomera abandi bantu gasanga ntibasoma Bibiliya, canka akagira ngo umuvinyu ngo n'umubiri wiwe ngo akira munywe mwese ashenwa wenyene mwe ntabaheko. Urumva kandi Bibiliya sige yagiye sensene yahaye ku bantu bose, ariko padiri akavuga ngo akira murye mwese agashaba mukate ngo akira munywe mwese agaca kubita akavinyu wenyene. Nabajya bajene bari hande yiwe ntanabasomye ko sinzi ko abasomye ko nabyo nibuka ko amaze imyaka myinshi mvuyeyo arakanywa wenyene. Bene data nimukweshoninge nimubaze ibibazo ntimupoze des questions. Nje tuma Bibiliya tubwira yuko ngo Paul yagenda ngo masinagoge to reason pour raisonner akareasoninga n'abantu. Dukwiye gushaka systeme tureka abantu bakatupoza des questions bakatubaza ibibazo. Nituvuga ibintu byose ngo acavuga ngo amen ngo horana umukama baca bataha bagaye barapinga mu mitima. Dushaho iyo opportunité kubazwa no kubaza nico ni w'abantu bakura muri kuganira. Rero Yohani yandikiye abana bati bana banje bato abisa abana biwe bato. Uko barutse F ku 12 na 13 arasubira akavuga ati 12 ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina ryiwe. Abana bato bazi ko bababariwe ibyaha. Aca bandanye ndabandikiye misore ndabandikiye base. Urumva n'amanivo atandukanye gukura mu gakizayo ico bicigwa cundi musi tuzokorako amanivo atandukanye gukura mu gakiza. Ariko arabandikira bita abana biwe bana banje bato kuko yabavyaje ubutumwa bwiza yarabarera. Kandi imishingano rya mbere barubaha intumwa cane kuko barafite n'aba autorité mu bintu by'ivyizegwa. Nje tuma no gutora Bibiliya baravye abantu bagenanye n'intumwa. Hari ibitabo byinshi bitashizwe muri Bibiliya kubera abantu bavyanditse batagenanye n'intumwa batari bazwi batizera doctrine zabo. Rero ndemera yuko by'ukuri intumwa amashengero zavyaje ubutumwa bwiza bayita abana babo. Ico nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane cyo gutahura. Reka dusimbira mu Bikorino ba 2:12 de Corinthiens 12 verset 14. Dusimbire naho kumbe hadufasha naho nyene gutahura iki jambo ry'Imana rivuga. Abikorino ba 2:12 haravuga gutya ngo mwiteguye kuza iwanyu bugira gatatu sinzobabera ikirusha kuko atari byanyu ndondera ariko ni mwebwe ubwanyu ndondera. Kuko abana mukurikiye neza arakobwisha ngo ry'Abikorino kuko abana badakwiye kuziganiriza abavyeyi ariko abavyeyi aribo bakwiye kuziganiriza abana. Kubwanje nzonezererwa cyane gutanga ibyanje no kwitanga rwose nitangira ubugingo bwanyu. Mbega ko ndushiriza kubagirira urukundo nubwo gukundwa nubwo nkundwa rugabanuke. Umva abwiye ati nifuza kuziwanyu kugira ngo ndabagirire neza ndabigisha ndabafasha ndabarere. Ntako arabasaba ibintu byabo samahera ariko arabasaba ahubwo yifuza imitima yabo nk'umuvyeyi. Abati sumuvyeyi sumwana sevingira agyama ama epargne ku sumwana agira ama epargne muvyeyi. Mfise abana nkora ijoro n'umurango kugira ngo abana banje bige neza babeho neza ndabategura kazoza kuko uko umwaka wongera ko kubuzima bwanje bariko ndengera gutaha mu ijuru. Sininkiko ndabaye am no longer young nguma ngenda nkura ariko ntegerezwa gusigaho ibintu byiza nsigaye by'abana banje. Rero Paulo avuze ati sumuvyeyi sabana bakwiye guha umuvyeyi ahubwo n'umuvyeyi akwiye guha abana. Muri make ko arababwiye ati si ibintu byanyu nkeneye imitima yanyu. Mugura ubona kwishingano ry'Abikorino Paulo abise abana biwe. Mbega yabise ngo nabana b'imwemu ngo nabana mu mwemu oya
n'abana biwe mu butumwa bwiza n'abana biwe muri evangile. Iki kintu cha dadisme na mamisme ni kintu kiyo kiragira abantu abaja, kiguhindura umuja w'umuntu akurongoye, kiguhindura umuja w'uwo muntu agusango dadi. Narabivuze ko mu nyigisho ya mbere ko umuntu ashobora kwaduka akabwira abantu ngo munyite Mammy ari umujene ngene dada umuntu wa 22 ans. Simakana ko Imana ishobora guhagurutsa umuntu akiri muto Imana akamukoresha ibintu bikomeye. Nyamagurukije ntangura kwigisha ndi muto mu myaka, maze imyaka 40 ndiko ndigisha 20 yashika. So iyo myaka maze ndi mu bikogwa, nta munsi numwe nigeze mbwira abantu ngo banyite ngo daddy canke Mammy. No, kandi narongoye abapapa n'aba mama bamwe bafise abana tungana, abandi bafise abana bakuze. Natanguye ishuri rya Bibiliya Amazing Grace Bible Institute i Burundi, harimwe abataba n'abatamakazi. Mugabo bakanyubaha bakankunda nk'umwigisha wabo, nk'umuntu akarafasha gutahura Kristo, ariko nibigeze banyita daddy. Oya, kandi nta n'umuntu nari kubyemerera. Rero kenshi biva muri system. N'umusore guturabiyaga ko n'umufasha wanje mu gatondo turabiganira ko acavuga ati mbwa un problème, ati mu mazungu birahari nabo nyine babigora, ati mbwa si benshi, ati none ni kubera ikibiri cyane mu Banyafrika n'abirabure bo ngaha muri Amerika. Nuko dufise un problème, tufise ikibazo c'icubahiro. Mbega abazungu nafise ubwibone barabufise, of course nabo bafise ibindi byabo, uje amashengero yabo uragira ibibazo, hari ibindi byinshi ushobora kubona mu mashengero yabo nabo biri wrong byinshi. Hari byinshi umuntu yovuga, ariko bakundwa bene data nuko murankurikira. Ibindi uko navuga umutima wanje no gukunda ishengero, no gukunda umubiri wa Kristo. Ndakunda ishengero, ni nka famille, ni nk'umuryango wawe. Rero hari igisysteme kihari, kandi abantu bakirimwo ukoze ku bintu nk'ibi nibo bacagushavurira. Abantu rero bumvye bintu ariko arabikora nibo bacamumba ngo ukora bavuga, ukora urabagwanya, ukora bakritika, ukora bakadikare yesa uraho mede data. Ekanamba. Mugabo umaze imyaka myinshi mu mashengero, maze ugendagendera amashengero menshi, ndigisha amashengero menshi no ngahanda ndigisha, ariko ari gihe uraba ibintu byinshi ukavuga uti ibi none bise nayo Yesu yafata inkoni agakubita abantu akabasohora. None ubu Yesu yogaruka nta bantu yokubita? Ubu Yesu yogaruka ubwo abitwa ko bamwigisha so hava mubamba? Mbega Paulo yogaruka, Petero yogaruka, havuga ati no munsi ndagarutse kwigisha ubutumwa bwiza nkuko buri muri Bibiliya. Mbega bwo sitwebo twomubamba, sitwebo twomwica? Nitwombwa twari tukuzi ya kubera ari ibintu byinshi bikogwa, ukabona ukavuga uti man, ariko Yesu yarabivuze ko Mesi Yesu biteza kuwabo. Hari abantu bariko barakora ivyo bintu ko ari ivyo bashikiyemo bagikizwa. Nta muntu yoba blaming cyangwa abacira urubanza. Kwa umuntu aho yarerewe niko amera, niko avuga, niko asenga, nivyo akora, ukora ivyo wabonye bari imbere y'abakora kenshi. Ariko rero akwiye gukura ugatangura gusuzuma Bibiliya ukaraba icivuga. Eka tugende mu Bikorino ba mbere 4. Abikorino ba mbere 4 umurongo benshi banyandikiye. Si inyigisho namaze kwigisha kuri WhatsApp entreta. Namaze kwigisha kuri WhatsApp, hari abantu bagize des réactions. Reka tugende mu Bikorino ba mbere igice ca 4 umurongo wa 14 gushika 15. Haravuga gucyanye ngwivyo simvyandikiye kubatetereza, ariko Corinthiens 4 verset 14-15. Simvyandikiye kubatetereza ariko ni nko kubahanura nk'abana banje nkunda. Kurikiye neza, nk'abana banje nkunda. Aha nigaza avuga ngo nk'abana banje bo mu mpwemu nkunda. Ugiye mu version amwamo mu Gifaransa no mu Congereza muze kuhasoma, sinosoma indimi zose kumanya se munini. Musoma mu Congereza hari ama version amwamo y'Icongereza cyane bavuga ngo my spiritual sons. Ariko ugiye muri context, muri text zindi Bibiliya zindi ugasanga yavuze ngo my sons in the faith, ngo abana banje mes enfants dans la foi, abana banje mu kwizera. Ntigeze akoresha ngo abana banje mu mpwemu,
kuko imana nibyara impwemu y'umuntu niyo papa wacu wo mu mpwemu kuko impwemu yacu yabaye imwe na Kristo biritubwira ngo nuko rero wimatanyije n'umwami wacu Yesu Kristo ahinduka impwemu imwe nawe Korintiens 6:17 ariko no bambere 3:17 umunsi wakiriye Kristo impwemu yawe imatana na Kristo muhinduka impwemu imwe Yesu ahinduka ubuzima bwawe he is your life ile ta vie niwe buzima bwawe rero Yesu yahindutse ubuzima bwawe impwemu yawe imatanye n'impwemu ya Kristo impwemu yera wahindutse umwana w'impwemu w'Imana uri umwana spirituel w'Imana niyo yakuvyaye mu mpwemu umupere biologique wawe uramuzi cyangwa kushaka no kubutamuzi ariko arahari wakuvyasha ko yarakuyakanye cyangwa utamubonye yarapfuye ukivuka ivyo nibisanzwe ko rafise wavuye ko mu mubiri nico kimwe no mu mpwemu duso tuvuga ko data w'impwemu zacu Abahebura 12:19 tuzovuga ko mu nyigisho ikurikira ariko nta muntu ashobora kuvyara mu mpwemu nibikunda nta mudadi nta rero ibintu bya dadi tubikura muri Zambia muri Nigeria muri South Africa sinshaka kuvuga amazina y'abantu ariko ni ibintu dutora ko kangana ko ndaraba ndiko ndagira hosheshe ko no nyigisho mbona umuntu ariko arigisha no muri Nigeria akaravuga can I prophesy umviriza can I prophesy ugadamva undi ahayimiko prophesy man of God prophesy God daddy urumva inkavuga none kugira umuntu prophesy ngarinda kubaza abantu urumva nk'ico kintu conyene mu ntaro sinanka aba prophet ko nanje imana ingabire zuko ibintu mpama message yo kuvugisha ku bantu no ku bintu kumbura ariko sinshaka kubwira abantu ngo can I prophesy urabona ukamengo ni birori turimo ni birori kandi ibyo ariko aravuga ntivyari byo ko umuntu yavuga ibyo kavuga sivyo yari controversy ngaho ndavuga ni what ariko hari ibintu tuko turabamwo mukwiye kuguruka kwa maso it doesn't matter uruko arabikora abacavuga ngo ngo bareke ngo bariko barakora ngo wewe nuko urakora ndiko ndakora nuko nyene ndiko ndakora I'm working ndiko ndakora ndiko ndakora kandi maze imyaka nkora kandi datarakora nanje ndakora yes ndiko ndakora nkuko ubushobozi bw'ubuntu bwe bukora muri jewe ndiko ndakora rero igwa c'Imana si ikintu tugira igikoresho cacu Paul yavuze ati ndabahanura nk'abana banje nkunda kuko no muvyeyi wabo yabavyaje ubutumwa bwiza 15 kuko naho mufise muri Kristo ababarera ibihumbi 10 ntimufise baso benshi kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu urumva naho mufise abatuteur benshi niryo jambo bakoresha ngaha abarezi guardians tutors abantu babarera kugira umuntu akwigisha muri maternelle mufise ababarera benshi ariko umuvyeyi n'umwe kuko aje nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu si abavyaye mu mpwemu ntiyavuze ngo nabavyaye mu mpwemu oya yavuze ati nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu abazana muri Kristo ko ubutumwa bwiza yababwiye barabwumva barabwakira barabwizera hama bahinduka abana b'impwemu b'Imana ariko iyo verse navuze 15 nanavuze ntamu nanyandika yimbaza umupastori hari undi yayimbajije ugiye muri ma version menshi bavuga yuko yabavyaje ubutumwa bwiza nkuko bibire kirundi ibivuga neza yabavyaje ubutumwa bwiza Imana ni ikora ikugwa cha regeneration cha regeneration ni igikora ikugwa mu mitima yacu nta muntu yivyara hano uvyara uwundi ni data tuvyara wakiriye Kristo ukizera arakuvyara mu mpwemu ugahinduka icara mu gishasha ugahinduka umwana w'Imana ukavuka ubwa kabiri hama Kristo akaza muri wewe ugahinduka impwemu imwe nawe rero uhinduka umwana w'impwemu Imana rero niyo uyita yonyene daddy nje tubabiri tubwira ngo mpwemu abwikanya na mpwemu yacu ko turi abana b'Imana unewe dutakisha ngo aba père niwe dutakisha ngo daddy niwe dutakisha ngo daddy yes niwe dutakisha daddy hari ibintu byinshi twovuga byinshi ariko ntitwebereza ngaho turacafise kumbura Imana dutije ubuzima umwanya wo kuzovuga kuri bindi ariko bene data munkurikire neza ibintu bya daddy na Mammy ibi bintu by'umupere spirituel
bihereza gushira umuntu hejuru. Muze mu bisuzume umuntu bavyita bahereza kumuworshipinga bene umugore wiwe. Niyo bahereza kumanika amafoto yabo mu mashengero barimo. Ntibakunda umuntu abavuguruza. Ntibakunda umuntu abapoza de question. No. Kandi iyo uhenze ukanavuga ku kintu kuri uwo muntu bavuga ati ntuga kije kintu karigisha sico namwe muko muraganira baca bashavura. Kora bazi yuko ibyo avuga byose abyakira avuye mu ijuru. Ariko biritubwira ko atamuhuza ari hagati y'Imana n'uwundi. N'umuntu ni Imana ni Kristo Yesu umuhuza mediator wacu. Niwe duhuza. Si just maka wundi muntu numvirize ibyo ko aravuga kugira ngo abariho nizera. Mfise mwe mu yararambwira. Jewe ndashobora kumviriza undi muntu nkuko muko murankurikira. Hama mukuma mwe icyo avuga ko bihwanye n'ivyo namwe mwe muzanyu mwumva. Ako cyakabiri mukaraba ko ivyo ariko aravuga ijambo ry'Imana. Kavuti amen. Rero nta muntu akumviririza ku Mana ngo ari we wumviriza ngo we ntajwi ry'Imana wo kumva. Oya ivyo ni doctrine y'ikinyoma kandi ihari gwiriye cyane. Igwiriye gose. Afite bacasheho hierarchie hejuru, ngi pyramide bubaka akaba ari hejuru abandi bose akaba ari munsi. Ko kangaye nabonye umupasiteri n'umu Nigerian nibaza ko akora ngaha muri Amerika ari popular cyane. Asinga ishengero rinini ngaha cy'abantu benshi. Ariko aravuga yuko abatama b'ishengero abaridero mu ishengero atari mu afise uruhusha rwo kumupoza de question no kumuhanura no kumukosora. Ariko abango nguzovyubauka ngo we kick you out ngo we punch you unza gukubita ngo abanda gusore. Twako turabira na madam turavuga ati what? Turavuze ni ivyo bivuze kabivuga mu ishengero no kwegera naho uri pastor wanje no kwegera nakubwira nti vy'ukuri iki kintu wavuze sico. Nyirukanye ukampanje ukankubita ngataha mugabo nakubwiye ko ibintu kurakora biri wrong. Urumva yarubatse ikintu kubyo badakosoga adashaka gukosora adashaka guhanurwa adashaka kuvuga ati ibi bintu mugabo bishaka kujana ahantu habi si byiza. So urumva turaho hantu hari igisysteme cy'idini kiwo kirubaka cubatswe kandi ugasanga twabyakiriye twabyemeye twabikomeye amashi twabyadobse natwe nirangaje dukoresha irangaje y'umuvyeyi w'imwemu nirangaje igora abantu benshi kurekura. Ndakubwiye ko na Jenas uragorenze nayo ariko sikintu nigeze nkoresha cyane jewe nayivuga ko numvise ndayivuga ariko bukiyebwe ngena nasuzuma Bibiliya usanga ndakwiye kureviza byo nizera n'ibyo mvuga n'ingene mvuga. Rero Paulo yitabisha abikorinto abana biwe muri Kristo abana biwe mu butumwa bwiza yabyaje ubutumwa bwiza ntigeze abita abana b'imwemu ayo n'amashengero abantu yabwiye ubutumwa bwiza. Rero ariko kandi nimuca mugira ahantu muca mutanga gusuzugura ababigisha ngo mubagaye ngo mutangura kubabwira ngo twarumvise nganje misheshe ngo yatwigishije ngo ukuri ngo ibyo bintu byanyu mutangura kubatukoya bubahe bakunde basengere ubishoboye muganire mu bugwa neza avyemera atavyemera okay ashaka kutavyemera it's okay murekera Imana hama wewe wakiriye ukuri kugendere mu ncuko gikomeye wakiriye ukuri ukwapike ibisigaye navyo ubirekere Kristo. Nuko rero mugira umunsi mwiza ndangirije ngaha inyigisho ya kane nzoyitanga ejo canke ejo ari nayo yanyuma kugira ngo dushobore kubana dufasha umubiri wa Kristo. Mugira umunsi mwiza mwibuke ko mukunzwe ko mukunditse ubutumwa bwiza tubusangiza abandi kugira nabo bashobore gufashwa. Video mutange muzosanga no kuri YouTube mwarahezagiwe.